Ndabaramukije nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza nga kuri Burundi News TV ndabahaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho muherereye ikaze mwidonido ry'amakuru akomeje kugenda aravugwa aho kuri ndomonesha kure yacu ya Burundi News TV twibanda ku makuru ari karavugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Twibanda ku biriko biravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi aho tugenda turabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa. Ikaze mu makuru agezweho ari karavugwa kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 11 ntwarane 2025 dore ingingo nkuru tugiye gukaruka muri kino kiganiro cyacu kino mwanya. Ingabo z'u Burundi ziri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, amakuru ari karaturuka imbere ku mirongo y'urugamba aravuga yuko ingabo z'u Burundi zaba zakubiswe n'umwari M23 maze izi ngabo za M23 zica zirirukana abarundi. Igihe cyose inshiro nyinshi gose ingabo z'abarundi zagiye zirasakirana n'umwari M23 zagiye zirahura n'ibibazo biremere cyane, zagiye zirahura n'akaga karemere cyane ku buryo rero no mu bihe bigiye bitandukanye zarabashije kubazo kwihagararaho canga se zigakomeza mu position yazo. Ku yindi shuro byongeraga guhura byabagendekeraga nabi, ngira ngo mwese muribuka cyane ibyashikiye ingabo z'u Burundi muri Ngungu. Murazi ingene byari byifashe canga se ingene byari bimeze. Byarabaye ku munsi w'ejo ku wa mbere igenekerezo y'icumi Werurwe 2025 umuhari M23 nyene ukaba warigaruriye agace ka Kaziba ko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kukirukanamo ingabo z'u Burundi bariko baragwana mu migwanire mere cane yarabaye ku munsi w'ejo. Bivugwa ko uyu muhari wa M23 wabashije kwinjira muri ivyo bice mu masaha y'umugoroba aho bivuga ko harabanje urugamba ruremere cyane, urugamba ruteye ubwoba. N'urugamba bivuga ko rero rwanafatiyemo ibigwanisho byinshi bigiye bitandukanye ndetse anicigwamo abasirikare benshi. Icyakora ntigeze ratangazwa ibitigiri by'ingabo zoba zaraguye muri iyo ngwano cange ababa barakomeretse, ariko kandi ku mbuga ngurukana bumenyi cange ku mbuga nkwaniro harakomeje kugenda hibonekeza amasanamu agenda n'ubundi agaragara canga se agaragaza uburyo rero nyine ibikoresho byagiye birafatwa byari bihagaze nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi byose bikaba bikomeza kugenda bigaragaza uburyo rero ibigendanye n'uru rugamba bikomeje kugenda bimera canga se urugamba rukomeje kugenda rurafata indi ntera. Uru rugamba kandi rurakomeye mu buryo rero bukomeye cyane mu gihe n'ubundi nga muri Kivu y'Amajyepfo muri za mu hafi na za Uvira no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye cane cane n'ubundi muri teritwari ya Fizi haribonekeje ibitero by'indege za Sukhoi 25 nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru aturuka muri ivyo bice aravuga yuko nyine aho ngaho atanga bazihabarizwa zaba ingabo za leta ya Kongo cange abamayimayi cange abazarindo, ariko kandi ingabo za FARDC zigwanira mu kirere ku munsi w'ejo zarongeye kugaba ibitero biremere cyane. Ibitero byaragize ingaruka ku kibuga cy'indege gitoya kiri muri ivyo bice. Amakuru avuga yuko harabanje kwibonekeza amadrone yarabanje kuza arafata amasanamu mu nyuma y'iminota 20 nyine indege za Sukhoi zitangura gusuka umuriro w'ibibombe biremere cyane mu bice cange mu bihana y'abanyagihugu b'abanyamurenge. Ibyo bariko barashinza leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gushaka n'ubundi gutsemba cange gukora abanyamurenge. Ibikomeza kugenda biratera n'ubundi igishyika bikaboneka yuko nyine amahoro bigoranye yuko zoboneka. Ibi birabaye mu gihe n'ubundi indege canga se ibitero by'indege biherutse kongera guhitana intwari y'abanyamurenge. Uwo bita makanika araherutse kugwa mu gitero cya drone nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye, ndongeye ndabahaye ikaze kubatwumviriza mu kuri no monesha kure, kubatwumviriza bari mu Burundi, abari mu bice bigiye bitandukanye na cane cane abatwumviriza bari ku mugabane wa Buraya mu bice bigiye bitandukanye.
mwese ndabahaye ikaze, mwese ndabaramukije cyane. Kaze kuri mwebwe mwese muhandanya mwumviriza ibiganiro byacu, rwose mudukurikira canke mukatwumviriza muri mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari mu ntara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye mu makayitsi amwe namwe, abari hirya no hino, mwese ndabahaye ikaze, mwese ndabifuriza kumererwa neza cyane. Ikaze kuri mwebwe, ndagusaba gupyona kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwese, reka amakuru tuyatangurire muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, twibande kuri izi ngabo z'u Burundi zararungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Usibye kuba leta y'u Burundi idashobora kuba yotangaza ibitigiri by'ingabo zopfuye, aho umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuze yavuze yuko iryo ngiryo ari ibanga rya gisirikare. Amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi zikomeje gutikirira mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kumva z'urugamba, abo basoda bariko baragwana nabo ubwabo batumviriza neza, ku buryo barugwana nyene bataryohewe, bakavuga yuko bakomeje nyene gutegwa impungenge n'uburyo bakomeza kurungikwa mu ngwano, nyamara ingwano idafise ikivuze ku banyagihugu canke ku Barundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda avuga yuko ingabo z'u Burundi nyinshi zipfira mu bice baba bariko baragwaniramo, nkuko bikomeza kugenda bigaragara, birangira inyinshi muri zo rero nyene bisa naho izapfiriye, bisa naho nyene badashobora kuba botwara ibiziga byazo, mu nyuma yuko rero bicaca arafatwa n'umuhari M23, ku buryo rero izo ngabo zimwe na zimwe ziba zidashobora kuba zosubira muri ivyo bice nyene ngo babashe kuba nyene bofata ibiziga bya bagenzi babo. Aya ni amakuru yagiye aratangwa n'abasoda bamwe mu gihe bamwe rero bagiye bararonka amatelefone baratira bagenzi babo, dore ko ingabo z'u Burundi zarakumiriwe n'ubundi gufata amatelefone cyangwa se kuyakoresha, aho bivuga yuko rero ababakuriye n'ubundi baca barabambura amatelefone. Mu nyuma yuko muri Kivu y'Amajyepfo rero n'ubundi urugamba rwarakomeje kugenda rukomera, ku buryo ingabo z'Abarundi zarakoze defense mu gisagara ca Uvira, ndetse ayandi maposition yazo akaba ahagaze ku rubibe ruhuza Uburundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru akomeza kugenda adugiraho muri uno mwanya, aravuga yuko ku munsi w'ejo harabaye ingwano iremere cyane, n'ingwano nyine yaraje kugenda irasiga umuhari M23 wigaruriye agace ka Kaziba ko mu ntara Kivu y'Amajyepfo, mu nyuma yo kwikirukanamo ingabo z'u Burundi baragwanaga mu migwano iremere cyane nkuko byoma bigaragara. Mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo nyine wo kuwa mbere igenekerezo ry'icumi Ntwarante 2025 nibwo M23 yarinjiye muri Kaziba. Kaziba ni sheferi muri ebyiriro zigize teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Gweshi, nkuko bikomeza kugenda bigaragara. M23 yarafashe kariya gace rero mu nyuma y'imigwano ikomeye cyane yiriwe isakiranya n'ingabo z'u Burundi zarimo zifashwa n'abagwanyi bo muhari wa FDLR ndetse n'abazarendo. Mu misi iheze nibwo igihugu cy'abanyi c'u Rwanda cyaragirije n'ubundi Burundi ko ingabo zabo ziriko zirakorana canke zirifatikanya n'umuhari FDLR. Uyu muhari warashinjwe na bamwe rero mu basize barakoze hanyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 baca barahungira muri Kongo. Bivuga yuko kandi no mu Burundi hoba hariyo ibirindiro byabo mu shamba rya Kibira. Amakuru avuga yuko n'ubundi abo bagwanyi bakomeje kugenda barifatikanya na cane bakaba bakomeje kugenda barakorana n'ingabo za Kongo n'ingabo z'u Burundi. Ibi ariko kandi byaje kwiyamirizwa cyane n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Ngozi, yaravuze yuko ibyo ngibyo batari byo, ndetse yaranavuze yuko ibibera muri Kongo bitaraba igihugu c'u Rwanda. Nyamara u Rwanda ruvuga yuko rero bubangamiwe n'imikorere ndetse n'ubufatanye bw'izo ngabo zombi, mu nyuma yuko n'ubundi FDLR isanzwe irafise imigambi itari imigambi yo gukomeza n'ubundi kuzoga ibitero mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, ibyanatumye u Rwanda ruvuga yuko rero rwarashyizeho ibigendanye n'ubwirinzi na cane buri ku mipaka, mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba nyine bohangana n'ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora kuba byoturuka nyine na cane muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo canke mu bihugu bigiye bitandukanye harimo nk'igihugu c'u Burundi, nkuko amakuru akomeza kugenda
kugenda atugera bivuga nk'uko byoma bigaragara. Leta y'u Burundi ihakana imikorere ndetse n'imikoranire n'izo ngabo, ariko kandi mu bigiye bitandukanye byagiye biragaragara. Amakuru avuga yuko muri iyo ngwano ingabo z'u Burundi zazifise ibirindiro bine rero muri Kaziba, birimo rero n'ikitwa Cibanda, ariko kandi ibi birindiro byose zikaba zarabitaye imbere nyine yo kwigarurirwa n'umuhari M23 nk'uko bigaragara. Ifatwa rya Kaziba rirasobanuye ko uriya muhari ugenzura teritwari ya Warungu yose, kuko rero ikindi gice cyangweshi harimo rero na centre y'iyi teritwari wabyigaruriye mu ndwi zibiri ziheze, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Amakuru avuga yuko kandi n'ubundi nyuma yo gukubitwa n'ingabo z'u Burundi zahise zihunga zigana mu bice bya Uvira, hari hasanzwe habarizwa n'ubundi izindi ngabo zigiye zitandukanye canga izindi ngabo nyinshi, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibigendanye n'umutekano mukeya birakomeza kugenda byibonekeza n'ubundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho abasesenguzi bavuga yuko ibigendanye n'ingwano ubu ngubu ari bwo bigiye gutangura, dore ko Felix Tshisekedi atagishaka n'ubundi kuba yoganira n'umuhari M23, bakaba bavuga yuko biteguriye gukomeza gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba boshaka ingene ibintu byogenda, na cane bikaba bivuga yuko President Tshisekedi ariko arashaka ubufasha buremere cyane, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho cange nk'uko bikomeza kugenda bibivugwa. Umuhari M23 urakomeje kugenda nyine bivugwa yuko kuri yubaka, mu gihe President Felix Tshisekedi nawe rero akomeje gukora ibishoboka byose kugira abashe kuba yoshaka ubufasha ijya nino mu isi mu makungu agiye atandukanye, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru akomeza kugenda atugera aravuga yuko impande zombi zikomeje kugenda ziyubaka, umuhari M23 ukomeje kugenda wiyubaka ku rugero rudasanzwe, mu gihe Kinshasa iri kirasaba ubufasha Washington ni iri iherezo ry'ingwano, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Iyi ntambara irakomeje kugenda ibagaterera nzamba ku rugero rudasanzwe, kuko ibikomeje kugenda bigaragara ubwabyo biteye impungenge ndetse n'amakenga, nk'uko bigaragara. Ingwano hagati y'inyeshamba za M23 n'uruhande rwa leta yarongeye kuvugwa mu mpera z'indwi iheze nyine muri Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo, ndetse no ku munsi w'ejo boragwanye, mu gihe hari imihate yo gushaka amahoro. Hariho rero n'ibimenyetso ko intambara ishobora gukomeza, nk'uko inzobere z'amazira bivuga. Mu kwezi guheze harashizweho rero abahuza batatu, Uhuru Kenyatta yahoze arongoye igihugu ca Kenya, uwitwa Obasanjo ndetse n'uwitwa Desalegn, ngo bafashe gushaka amahoro biciye mu biganiro, ariko ingwano yarongeye kubura nyuma y'agahenge k'indwi zibiri, nk'uko byuma bigaragara. Ibimenyesha makuru muri RDC n'ubundi biremeza ko inyuma y'ingwano yarabaye ku munsi w'Imana, umuhari M23 warafashe agace ka Nyabyondo muri teritwari ya Masisi hafi y'imbibi ihana na teritwari ya Warikare muri Kivu ya ruguru. Ingwano yaratumye abanyagihugu ibihumbi bava mu byabo bata izabo. Muri Kivu y'amajyepfo naho rero haravuzwe ingwano mu bice bya teritwari ya Warungu hagati y'impande zombi, nk'uko bigaragara. Timote, umwarimu wa siyanse muri siyanse politike muri kaminuza zo muri Kenya ndetse na Tanzania, aravuga ko ibimenyetso biriho rero n'ubundi ubu byerekana yuko amakimbirane muri RDC ntarimo nyine ntarimo kugana kugisubiza, ahubwo ko arimo kugana n'ubundi ko arimo kugana ibiriko biragenda biraba nyine biratanga ishusho mbi cyane ugereranyije. Amakuru avuga yuko M23 n'ubundi Kinshasa nabo nibemeza ko wabufashwa n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, mu gihe iki gihugu cama cyamiriza ibyo ngibyo kivuga n'ubundi muri iki gihe nguri mu bikorwa byo kwinjiza abagwanyi basha, gutoza abo nyine bafatiye ku mirongo y'imbere ku rugamba n'ababiyunzeho mu gukomeza igisirikare cabo ku buryo buremere cyane. Mu mpera z'iyendwi nyine umari w'inyeshamba za Front Communale de l'Assistance
zari mu ihuriro ry'abazarendo rifasha ingabo za FARDC waratangaje ko wariyunze kuri AFC canke M23 mu rugamba irimo rero ivyemejwe kandi n'umuvugizi wa M23 mu bya politiki bwana Lawrence Kanyuka. Ku rundi ruhande leta ya Kinshasa yaratangaje gahunda ko rero zo kongerera nyine imbaraga igisirikare mu buryo rero bw'amahera cyangwa se bw'amafaranga n'intwaro. Leta ya Kongo yaregereye leta zunze ubumwe za Amerika isaba ubufasha mu ntambara irimo rero n'inyeshyamba zigenzura 10% by'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko Kinshasa yama irabivuga. Mu mpera z'ukwezi guheze Kinshasa yarasabye Amerika rero kuba yaza gushora imari mu gihugu gifise rero hejuru ya tiriyari 24 z'amabuye y'agaciro akomeye atarakogwa ko amabuye y'ingenzi mu gisirikare, ikoranabuhanga n'ingufu nk'uko rero biri mu ibaruwa yarashyizwe hanze n'uruhande rwa leta ya Kinshasa rwarandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika nk'uko byoma bigaragara. Birasa naho rero Kongo iyo birashaka yuko imigambi ndetse n'amasezerano yarashakaga kugaragara n'ubundi hagati ya Amerika ndetse na Ukraine yogegwaho. Ngira ngo murazi ingene Donald Trump yarasabye perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yuko mugihe bogirana amasezerano yo kuza kwimba ubutare n'ubundi Moscow tinyuka kuba yorasa n'ubundi hari abanyagihugu canga abakozi ba leta zunze ubumwe za Amerika, ibigaragara yuko icyo gihe umutekano wabo hari wuzuye. Birasa naho leta ya Kongo rero yo bishaka kuzana abanyamerika rero mu birombe bimwe na bimwe nk'amakompanyi y'abanyamerika kaza kwimba ubutare muri Kongo, iboneka yuko nyine Kongo itekereza yuko umuhari M23 utatinyuka kuba wogaba ibitero hariko harakorera abanyamerika. Iryo baruwa risaba ko rero Perezida Trump ubwe rero yaboneka mu biganiro by'iyo mikoranire, kandi ko rero inama hagati ya Perezida Trump ndetse na Perezida Tshisekedi yaba ari ingenzi mu kugera kuri ubwo bufatanye nk'uko byoma bigaragara. Muri ubwo bufatanye leta ya Kinshasa kandi irifuza guha kompanyi zo muri Amerika uburenganzira bwo gucukura ndetse no gutunganya ubutare, nayo igasaba ubufasha mu bya gisirikare harimo gutoza ndetse n'ibikoresho ku ngabo za Kongo. Leta ya Washington DC yaratangaje ko ifunguye kugukorana na leta ya RDC mu bijyanye n'amabuye y'agaciro nk'uko umuvugizi w'ububanyi n'amahanga bwa Amerika yabitangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Timothy Olo yarabwiye BBC ko imihate yo kugera ku mahoro ibangamiwe nyine n'ibikorwa by'impande zombi bikomeza kuganisha ku ntambara nk'uko bikomeza kugaragara. Ati iyo urabye uburyo rero M23 irimo kwiyubaka ukareba uburyo leta ya Kinshasa nayo irimo gushaka imbaraga, ubona ko atari bimenyetso byiza ko rero aya makimbirane ari magana ku gisubizo. Oro uyu mwarimu muri kaminuza za Kenya na Tanzania mu bigendanye n'ubukungu na politiki aravuga yuko ubutegetsi bwa Donald Trump muri Amerika bwagaragaje ko bufise inyota yo gushakisha inyungu za Amerika n'ubundi ahubwo zibona hose ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Yarongeyeho ati nta kabuza ko rero Kongo irimo kureshya Amerika rero kuko izi neza icyo Trump ashaka, kandi Amerika niramuka ije muri Kongo rero ntabwo izaza nk'umuhuza w'amahoro ahubwo izaza nk'umunyembaraga uje gushaka inyungu ze, n'ubundi we agatanga ikiguzi yasabwe nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akurura kompanyi nyinshi zo mu bihugu biteye imbere mu ikoranabuhanga ari nazo rero ziyakoresha mu gutunganya ibikoresho bigezwe kuva kuri za mudasobwa, amatelefone, intwaro, imodoka, kugenda no kubyogajuru ndetse n'ibindi. Leta ya Kinshasa irashinza igihugu cy'u Rwanda gufasha umuhari wa M23 rugamije rinye kwigarurira ubutaka bwa RDC bukungahaye ku birombe by'amabuye y'agaciro ataboneka henshi mu isi, akenewe na kompanyi ziremereye cyane mu isi. Asubiza nyine kuri ingingo yo gukorana kwa Amerika ndetse na Donald Trump, Tina Salama umuvugizi wa Perezida Tshisekedi yaranditse ku rubuga rwe rwa X yitwa Twitter ko Tshisekedi yatumiye Amerika ifise kompanyi zigura rero ibikoresho by'ibanze nyine mu Rwanda biba rero byasahuwe muri RDC bikinjizwa nyine mu Rwanda, ko rero ubu barimo rero gusaba
Amerika kubigurira nyine kuri ba nyirabyo nk'uko bigaragara. Nubwo bigaragara gutyo kandi abategetsi b'u Rwanda bavuga ko amabuye y'agaciro ya RDC atariyo ntandaro nyine y'amakimbirane muri RDC kandi ko abayacukura n'ubundi ndetse n'abayabonamo inyungu ari kompanyi zo mu bihugu by'uburengerazuba. U Rwanda kandi ruhakana gufasha umuhari wa M23. Timothy Olo abona ko rero amakimbirane muri RDC nyine umuti wayo uzava muri Afrika gusa. Ati birakwiriye ko rero impande zishyamiranye zibona neza ko umuhati w'ibihugu by'akarere n'ibijyango nka SADC ndetse na East African Community ari wo ushobora kugeza ku gisubizo kirambye rero umuti w'iki kibazo ntuzava i Washington cyangwa i Paris cyangwa se i Londres. Yongeraho ati ikibazo ca Congo kimwe n'ibibazo nk'ibiri n'ubundi muri Sudan birashobora gukemuka twebwe nk'abanyafrika tubigiriye ikizere tukumva abahuza n'inararibonye za hano nyine ku mugane wacu bakavuga yuko ibyo bihugu byose bindi biza muri izo gahunda biza bifise inyungu zabyo nk'uko bigaragara. Mbashimire tugaruke mu kanya.